Uriya muhungu wefa je namuhanuye emera ngoya ngo baramuhenze biramuhisha ubona ko mugisha yanse Okay, ubu rero tugomba tugende. Nuko mvuga ngo tugomba tugende. Ubu rero ngomba ngende ahantu badandariza impuzu. Ndabe nze gusaba gahuzu. Ndabuza kukama aza gukoresha umutima w'urukundo. Okay, uza kukama rero impuzu zose aza kuba afise za guca ndazimugurira zose. Okay, twagiye. Amariro mani ndagukunda ndagusaba ikintu kimwe kandi uzokoze kumuvyeyi kandi Imana izoguheza. Je rero bijya ndafise ingorane. Umugore wanje yibarutse abana batatu. Urabyumva? Yibarutse rero abana batatu. Aha rero n'amahera ko ndakoresha yose yampiranye nagoma shere kano ga telefone mfise. Mugano navuze ati shere kano ga telefone ndabona ko n'ubuzima nariko ndakora bwa buhagaze kubera ibyo nkora byose ndabikora ku telefone. Jewe wafasha ukampa gahuzu kamwe. Ubu ukoze vrema umuhera agahuzu kamwe ukaraba kabisa ubu ukoze kamwe. Je nabyumva kweli kandi hanje mu bisanzwe no kuri gito abakiriya akawuti no kubesha fasha manu jere umutima wewe Imana izoguheza urazi nk'ubu batwe ngenda kwita ngaha zaje kuvuga mutaye fishi ino ri impuzu babushi neza gukora akazi kujya kangahe amburinda kangahe umva cyo nk'abantu n'ibindi muratura kwa kuri gusa ikintu nagomba ndagusaba kandi wowe ukoze vuba kandi ugikore nk'umuvyeyi urumva ugikore nk'umuvyeyi kweli jewe mfise ingorane umugore wanje yavyariye mu bitaro aha kuri hospital nyene ngaho akoresheje na rero navyaye amahasa abana batatu rero nta n'icefo n'icaruguru mfise je ndagusavye mutu duhuzu undabira gahuzu gatoyi uzobukoze n'agahuzu kweri nje kwandika undabire gatoyi uzobukoze wewe kama wirabira hasi ntaco Imana nizompera sa ni wirabire Imana izoheza ntabwo urakoze Imana iguhezagire uronke ivyo utanga n'ivyo ureka Imana iguhezagire cyane hama rero
raba kamera hariya nta kamera ubona hariya kameramani nguriya kameramani mbe akazina kawe witwa nde? Je nitwa Eugene. Nta kintu wobwira abandi bantu baba bahagaze ngaha kubw'umutima w'urukundo wagize ku vy'ukuri twatembereye ahantu heshi abandi batwirukana tubasaba baduhe n'agahuzu na kamwe baratwima ariko wewe wagize umutima w'ikigongwe uravuga ati nutore nta ngorane wavuze ati Imana izo ndihana kimwe nshundoshe. Urakoze cyane. Wobwira akajambo abandi bantu kugira bashoboye kugira umutima nk'uwo w'urukundo gute? Je cyane basaba aba bantu bokwizera yuko ibi bintu byose twabihawe n'Imana. Bokwizera yuko ibi bintu byose twabihawe n'Imana. Ufashije umuntu biragwira. Gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Cano saba abantu yuko bogira umutima wo gutanga uko bizana umugisha kuruta guhabwa. Urakoze cyane ku by'ukuri ku bintu ukoze kuko twari twatembereye muri iki gisagara hose ku bantu bariko baranda zino mpuzu aho nagenda saba hose banyirukana bamwe bambwira ngo nta mahera woboye kugura agapira kamwe nari nababwiye ko umugore wanje kujya nabikubwiye ko yibarutse amahasa abana batatu ufashe umpe agapira na kamwe wiyumvira uyavuga ati kakira timana izondihira kandi wanyumvitiye ikigo Imana iguhezagire cyane n'abandi bazokwamane umutima nk'uwo umuntu abasabye bagira icyo batanga. Urakoze cyane. Yego murakoze namwe ndabashimiye. Wiyumva gute waje kudandaza ukaba uciye udandaza umwanya nk'uyu mu mwanya muto ugadandaza impuzu nk'izi? Mbanezerewe cyane bimwe ntorakunda bivuga nivyo gushimira Imana. Umbe cyane basaba abantu bogira umutima wo gutanga kuko no mu jambo ry'Imana biranditse ko gutanga bitanga umugisha kurusha guhabwa. Yego. Mbega dufate ubona kino kintu ndashaka ushimire umuntu ashigikiye kino gikorwa cyo gufasha zino mpuzu zirafisha abandi bantu zizoza gufasha ntazizo kwambara twebwe hari abandi batuzoya tuzishira bazozambara uwo muntu wo mubwira akajambo nyabaki ari mu gihugu ca Amerika yitwa KP1 ukuri nagume ku kivi cyo gikorwa ariko arakora sanuka akorera Imana kandi Imana izagume mogeza umugisha. Nibaza yuko kumbure hariho YouTube asanzwe akorera ko bayitwa KP1 ugiye kuri YouTube ukandika KP1 niba uzoca ubibona ni KPE imbere uzoca ubibona hanyuma ucu following ugire subscribe gira abantu baze bagire subscribe baze bagire ico bita sabone. Cyo nasaba abantu boja kuri iyo YouTube bakagira subscribe bakagira sabone bakaraba amakuru ariko aratembera kuri iyo YouTube. Murakoze cyane reka rero tugushikirize amahera kumbure reka batorisha koshi hajya bashiremo mwizi mpuzu hanyuma cyo tugushikiriza amafaranga yawe uze wamana umutima w'urukundo frere. Murakoze cyane. Ibintu biza surprise baravuga ngo na Yesu niyaza azoza nk'igisuma bisigura yuko niyaza nta uzoza yiteguye benshi bazobipinga ariko Yesu aje azotora biteguye azotera agenda. Nuko bivugwa yuko twokwama twiteguye kuko atabuze umunsi n'isaha nabanyene azoza tutamwiteze nkuko bino bishitse. Yego. Nuko murakoze reka kumbure n'umuntu yoba ari ngaha afise nk'akajambo yumva yoshikiriza kuri kino kintu kibaye kuri uno agira akantu yovuze turamuhaye kaze. Umuntu ari ngaha afise akantu yovuga kuri iki kintu kibaye yabitegereye nta urimo nta muntu arimo yabitegereye wewe vuga akajambo woshikiriza abantu bivanye n'ibyo ubonye nta urimwo nta numwe harabuze numwe wewe nta wundi bana we nyene kwa byase nababwiye ko Yesu byukuri azoza mutiteguye yabyase yasize amahera imbere basha nimawe ko yasize amahera imbere kweri. Okay nta kundi murakoze cyane reka duhuyu.
ntiwabibonye ukuntu tuza uriya muhungu wefa je namuhanuye emera ngoya ngo baramuhenze biramushika ubona ko mugisha yanse gusa nta muntu n'umwe yamubwiye ko nimwe mwagoye mubwira ko tumuhenda mabuja simwe mwagoye mvuga ko tumuhenda navuze atwara amahera we wabivutse tuzobaha hanyuma sawa rero mwakoze agapira yagumye asaba uyu uhe ni muhe nawe nyine agapira mwakoze ariko barabigene bazara tuzoza hanyuma zirafise aho zagenewe zino zirafise aho zagenewe reka oya ariko aradanda reka tuzomuhe hanyuma